muri iyo minsi iheze harabaye ikintu kidasanzwe. Hari tariki 17 z'ukwezi kwa gatanu mu bihumbi 2026 cyabereye mu ntara ya Ngozi kuri centre y'Ingozi, quartier bita Kwiyamiriza isanzwe mvukamo ntuyemwo, ahari propriété yiwanje nyene familiale meme twakuriye, hasanzwe hari ubunywero bufasha abantu kuruhuka ku mugoroba iyo bavuye ku mirimo n'ibindi, butanze akazi kugwaruka rutari ruto kuko ubunywero bwisununuye. Hanyuma hari hagize imisi hari icika ry'umuyaga nkuba rimaze imisi ryavuye ku cyo bita transfo ngo cari cahiye. Haragize imisi hari umwijima n'amaplaksore twari yarahari ugasanga ntatena umwanya munini. Nariko mbaza bime directeur general wa ry'ibigwanisho ngino dufasha ico kibazo kandi ariko arakidufasha. Mugabo rero hari inkozi y'ikibi bidasanzwe yasengere muri uwo mwijima, yinjira afise inkoho, yinjirana inkoho n'agapfuko kuba karimwo grenade, impuzu z'igisoda shasha n'ibotine, abitwara ahantu muri kwa ahantu hakunda kuba hari abakara ajyayo mu bakoresha mu gikoni mu gukinjika ivyo abakiriya bariko barasaba babiterekayo. Tego rero ngo baruhari twagiye twaze hirya no hino, ababikora bashaka guca bagenda ngo babwire mu gipolisi ko afise inkuru, hanyuma muri iryo joro nyene bukeye uriko buraca mu bucagucagu baca bagenda bagera polisi kiza kugira fuye perquisition ngo hamacu bacerekana ati turafasha ibigwanisho kwa Faustin Kumana iwe muri propriety. Nje nitwa ko jewe ntunze ibigwanisho bicira umuriro irementenya ridasaye ko ndicira umuriro donc nshaka guhunganya umutekano w'igihugu kamara amazi. Hanyuma novuga ati ya mana dusenga idasanzwe yarabikoze kuko ujejwe umutekano waho hantu yaciye abibona butaradaca muri iryo joro nyene, ataza guhamagarajira n'abandi bakozi baraza bakibibona bihutira gutelefona inzego z'umutekano. Igipolisi ati muze mudutabara twebwe turabona ibintu byateye amakenga, tubonye inkonga abakiriya bagiye, murazi ko kabarara k'abantu benshi tubibonye ubunyene, hariho n'umufuko tutazi biwurimwo. Inzego z'igipolisi ziraza, haje icegera cy'utwara igipolisi mu ntara ya Ngozi, hazana n'umuopeje aza kugira nyene PV nyene vyagenze. Barashika barakura uwo muzigo, barakura ivyo gacareza barabitwara. Cadutangaje rero nawe wakoze rero ko ari batandatu baciye bafatwa ngo bagira enquête, barafungwa. Abantu batabura kubaza ati none abantu batabaje baja gufungwa gute? Igihe twese twaratuduti bati bari mu enquête, ayo ma enquête yego ni mu bumvirize nibisanzwe. Mugabo ivyumvikana ingene umuntu ari naho yoguma ku kazi uwo muhamagara ukagira ico mubajije kuko yago arinza gutabaza ntari karaje. Hama opeja araheza dossier mugabo nta kintu kiri mu kiri charge kiri kuri abo bantu uko nta kihari. Taje no kwa procureur nta kihari, abari karabaza nawe nta charge ko nta kintu infraction nimwe bagira. Mugabo tugatangazwa n'ingene umengo hoba hari indi bintu bishaka kubandanya kuri yo affaire, kuri yo affaire. Ikindi nuko habaye inama y'umutekano, harabaye inama y'umutekano irimwo inzego zose za province, zikunda kuba ku wa mbere, irongowe na buramatari wa Butanyerera. Inzego z'igipolisi zose zihari, urazi ko bagira indego z'igipolisi, z'igisirikare, ba procureur, abajejwe iperereza, abajejwe ubutungane bateje bose ariho bari. Ico kibazo kiravugirwamo. Polisi yaje aravuga ati ico kibazo kimeze uku, abakozi bo muri Butanyerera baratwitelefoneye
baratubwira ko bafise ikibazo turaza turagera turabatabara abantu batangura kwibaza ati none batabaye bopfungwa gute ngo namatohoza okay ayo matohoza rero ne sinzi yuko abantu bihisha mu matohoza hanyuma rero muri ico gihe nubwo bumwe ruca baburuga ico rero twebwe twagira dushikiriza abarundi n'abakungu Faustin Ndikumana nta bigwanisha tunze nta bigwanisho yigeze atuga nta bigwanisho azotuga bicira umuriro iyo siyo ngwano yiwe birazwi urugamba je ngwana rurazwi kuva kera muri iki gihugu ni nubwo intwari bereye ivyiyumviro ubwenge politike z'igihugu amategeko icavuga iterambere ryoza gute ivyo twize ivyo tubona handi kuri igihugu cyacu kivyo buraka kaga niyo ngwano ya Faustin Ndikumana birazwi ushaka kunemeka ivyo bintu vy'ibigwanisho nakamara amazi nasubiza ubwenge akarutwa asubiza ubwenge fuzeri kubara ibigwanisho bihuduguriye hejuru twagira kandi twiyamiriza iyo ngendo igayitse iteye isoni ikiri muri iki gihe bimwe mu ngo vyirementanya muri no myaka abantu nkabo igihugu bavyo ngwane dufise gifise turiko barosera ngene cyo tera imbere kagera gute uwo nabakaba kizinduka ngo je gucirirwanisho kwa naga murumva kwa ibihe tukirimwo harimo gukozi bw'ikibi burenze mugabo harimo n'ubujuju bucagata muri abo bantu kuko yabona ingene uriko uracafuza isura y'igihugu kuva yuko ibintu nk'ivyo biba mu gihugu ugasanga uriko uratesha icizere ku nzego igeze ko byanze ko zibikora gatagubwiza ati rero n'inzego ziriko zikora iki cyo bita credibilité des institutions yugo none bashaka abibimba gikora nk'ibintu nka bene ibyo ukawifuza ko umugwiza atunga yoza akagishiramo umutangira gute bakigenza uko kona kamara amazi cyo gituma dusaba inzego zikomeye z'igihugu umukuru w'igihugu umushiranganje w'ubutungane umushikiriza amanza kizigenza wa republika izo nzego z'igipolisi ziperereza n'izindi abashinga mateka bahagarika ko kaja kabi muri iki gihugu cy'u Burundi irementanya by'ibiki ibintu biteza urubi igihugu babihagariki n'umuvumo turiko turikwegera abantu bapfurwa bagira iki umushiranganje w'intwaro w'ubutungane yari mu nama nshinga mateka hari karavuga abantu bapfungiye ubusavuga tuta abantu bapfunga umukuru n'amashinga mateka nzo ngwane zo mu butungane iyi si kanki abantu babahe barisi igipolisi bapfunga vyanka ko bafata ingingo bagira gute ibigenze gute inzego zihari le ministère public est unique et hiérarchisé ibintu ngivyo bishobora kubana muri n'ibintu by'akamara amaza muri bibi barakwiye gufata ingingo bagatuza ivyo bintu tubateye akabo kuko ni ka example ni naho abantu barateramira avuye kuzi bakagira gute hanyuma taxi tugaturaga mu ikomine nyene ni iryo terambere rya komine amarodo va turi hamwe ikomine muri za obere niki none umuntu agifise comportement ngiyo acigenza uko mu gihugu kigendera ku mategeko les valeurs républicaines nizo bakwiye kudefanda izi nzego bagashika intwaro rusangi agateka kazira mu turwa turavuga ubutungane kurubwa kuri ubutungane bateza urubwa ya justice bige biruka abantu bidoga biriko biragaragara kukiverne mu gihugu ubutwara uwundi ninde nzego ubutwara uwundi ninde ufata ingingo ninde
antadoro ufata ingingo ninde haro baprokire haro bose bese barabona situation yuko none ikibazo gishagihagarara he baba nunza wumva ngo turiko tura telefona ngo umuprokire cyego tubire ngo bamwire ko pressure bagire gute twama tuvyumva cyo gituma n'ubundi dusaba mbere ni yuko turasaba na procureur w'Ingozi iyo dossier yashikiye ko hakore nyene nk'umugabo haranira ubutungane arekuri izo zirakarengane yabo bana batandatu abana muri iki gihe c'agashomeri abana bivire mu gashomeri bahejeje universite bahejeje za humanité nari mashuri yisumbuye bari bironke ubuzi gera comptable caissier sécurité guserva batunze imiryango bamwe bashaka no kubana biyigira bagira iki nawe nguraje kurasara mushaka Faustin Ndikumana ugaca utubangwa ariko ngo binjira mu gasho abo bana ariko baziriki s'il vous plaît tusaba ningwa ntera kama abo babari kure baje kwibandariza kwibera ubuzima bwabo bwa misi yose ukabona ko aho uri unyimba wakoze ivyo bintu ukabona ko uri umuntu ari karagenda uza gufungisha abana bifite imyaka 20 ningahe bakitangurira ubuzima bivire mu mashuri muraza agashomeri kari muri iki gihugu mugabo nguri kubaza kurondera ucafuza ngugira iki ariko haragira intuze yuko abantu sinuba ngo guhinduza ingendo bamwe kubahinduza ingendo kandi inzego z'igihugu zikabikora kuko tubandanije uku iyi sura y'igihugu twirirwa baravuga ngo ibikiri biki ngo abantu ngo ntibeze ibi byose bitera biva ngaho procureur general w'Ingozi kora nk'umunyabutungane dossier est vide abantu bareze igipolisi barabivuze barabivuga abapolisi barabivuga none abantu bapfungiwe iki gushika ryari zange tugira iki sinzi uko ari kuvuga ati nakavyi abantu barakwiye kugufata sinzi ko ari kuvuga bavuga ngo usize kubigira bavuga ngo Faustin tumugire nabi ngo kubera ngo Faustin Ndikumana tumugire nabi kwiki amwagwanye ngibagira ibyo turiko turashikiriza bitirwa birashikizwa n'abandi nibi ni mu mbarire ingorane twe tuvuga mu nama nshinga amategeko bune sinabonye bagira tableau bavuga zazindi nta bantu babunye icegero cyenda amashinga amateka berekana ngo ingorane zihanze abanyagihugu bagiye kugirisha enquête ntimwazisomye ijya enquête ni Faustin Ndikumana ari yayikoze ejo bundi mu gikwane se n'umukuru w'umuganga avuga ati aha karengane turiko turakora hanaha muri za neza tubuza abanyagihugu kwidandariza abwira gute tubiki tuti twihanure ati abanyagihugu nibatanyirwa ni nk'amazi ibijya nije nabivuze umushiranganje wega cha leta ibyo yirirwa ati haguruka iki bingana gute umukuru w'igihugu nyene ndijari bavuga muri obuha ibintu biriko biratujana ahubwo hagufata igihe ngo tuje hamwe abandi sinzi yo bari n'ubujuju burenze ubu hageze ko abarundi bahaguruka bakavuga tuti igihugu tugisove gute tugishire ku murongo gute kije hamwe n'ibindi iyi myaka turiko turatakaza tugwa muri ubujuju mu ndyane baravye amahinguruka sanga turi nyuma ibigigo zo zirafata z'amakuzi bugusanga zimengo zitera kuzidukumira zigira gute kugira conscience ati tuje hamwe turabinge n'iki kintu tubigorora n'abavuko n'umunsi bavuke jo igihugu mugabo tukaguma muri bwa bujuju bumwe bwo hasi je nibaza yuko
hageze kameme yuko na cyane cyane inzego z'igihugu ego zifata ingingo ziboneka kuko abana bashaka bagira inaba abandi hajya Imana iratubona twese ico kibi mushaka gukora mukorera umuntu Imana itubona twese. Que disent les forces de sécurité à propos de ce dépôt d'armes chez vous, dans le snack bar? Que disent les forces de sécurité à propos? Et puis, personnellement, en tant que Faustin Koumana, directeur national de l'ONG Parsem, est-ce que vous craignez pour votre sécurité? On a pris vos travailleurs, vous parlez de 6 travailleurs du snack bar. Est-ce que vous, en personne, est-ce que vous craignez pour votre sécurité et qu'est-ce que vous comptez faire? Kunesha nisi kibazo kimwe dufatiye kuri byabaye mbega nzo bagiye guca intege ubwambo bwa nagataka zina muri Parsem. Ndabisubiramo ndabigira inzego z'umutekano nabisubiyemo ziri clair. Inzego z'umutekano z'igipolisi izo nyene tuzi visikuze ziremanga neza ko ari bo batelefone babatabazi. Inzego z'igipolisi z'umutekano kuri byo gushika no munsi uko tubizi gene tuzumva nta kibazo kihari. Mugabo dossier yita ko iri mu butuga ko nitegeza kujicisha kwa OPG akagira PV ibyo yabonye nibiki habikaja kwa procureur. Ubu rero urazi ko hari bya bintu mu Burundi biba muntu witwi ukabura ufata ingingo ukabura ugira gute kibazo gihagaze ga. Mugabo twitwo tunavuga tuti twateye akamo tutera kabo procureur n'abandi basosho cyo bagira cyo bafashije haraba hari nagateye akazira n'abandi bantu bose bogira cyo bahanure uyu mugujira agateye akazina muntu bagira ico bahanuye. Nimwe twa tuti bishobora bitakarisha ikizere c'inzego nkuko umengo mu nzego ntawe umenye ufata ingingo ntawe ugira iki Binga cy'abarongo ubutungane ngo ntabuze ngene bukora ngo bugwaye hehe ngo bwamunzwe niki ibyo byose ucome ngo biko bija kumugaragara. Ikibazo cavugiwe mu nama y'umutekano kiba kivuze kumugaragara. Abura amatara ro bari bakinje kiba kivuze kumugaragara. Vya bindi wabona sura kwa yabikoze avuga ati reka ngume nkorera mu rufuri ngiribi naho ivyavuzwe kumugaragara ari ibi. Ntore duteri akamo inzego abo bantu bashaka gukora ibintu bagira ikibodonda bagira iki babigize kuko amfe ndo konte inzego zishatse kugira enquête zirashobora zabona abantu bari nabo bashobora kubabona kumira bose mwizindi nyungu bashaka kubikamisha bagira iki niba baba ngo c'est population carcérale umushikiranganje ubutugane no muvise mu nama nshinga amateka kuvuga ati Faustin Kumana agiye kugira ngo guhorokerwa ihibambewe kabisa ihibambewe jewe ibanga ni ryarindi ntaco niyagiriza ndabona ko niko nafashe igihugu ukiri kijuju canke uri mu mwijima ukabona ko jewe ndi umwasi w'igihugu n'ije nkwaye igihugu jijuka canke uzotinda ujijuke kuko iki gihugu turagisanye n'ubwato turi umwe twese turiko dushikirwa twese tangura ziriko ziravugwa zitagushikira gusa uri kijuju nyene kimwe canyuma wewe ushobora kugenda ugategura ibintu nkabijya uja gatwamwe ubujuju kabisa nuko utazi n'igihugu nyene kibaho caye gitagira gute ubonera hura ugabugarukiriza hafi rimwe nivyo hari igihe donc tubibona ibindi naho umuntu aratongwa n'Imana
naratungwa n'Imana agakiyo hagira gute ibyo twese turabanga twajize Imana imbere ejo bundi hari umuntu w'umukozi w'Imana w'umugenzi yandikiye abwira ati horere ndakubwira umugani uri muri Bibiliya w'umwami yarakomeye n'intwaro yiwe yitwa Nabukodonozoro ati yashatse kubwira ngo abantu basenga ikigwigomana ciwe ati haramwe abagabo babiri batatu uwitwa Shadrach Meshach na Abednego banse kubaha ibyo bintu by'ibigirwamana ati baterera mu nyenga y'umuriro Imana yarabakingiye bavayo ni fresheur babateye mu nyenga y'umuriro bavayo ni fresheur neza ati mu nyuma wa mwama ahubwo Imana yaramuhanye amarindwi arisha mu ishamba kandi arwarakomeye ivyo rero Imana ishatse gukingira umuntu iramukingira aho kantu karanankoze ukuntu umukozi w'Imana yakanyandikiye ati burya abamureba burya byo mukora na mwebwe Imana irababona sinuhagarika ro nukuri sinuhagarika ufise ivyo nanyumve iyo yakingiye abo izo ntoye nanje izonkingira